ubwoba kandi nsanga bagenda bashirako vi imbere bashirako n'amatariki uwo muntu azoba yapfiriyeko n'ukwezi. Iyo liste yarantangaje kumba abantu bagira liste yo konona abantu ariko wowe ntugira liste yo konona ubushobozi bw'umwijima. Erega wategerezwa nawe gushiraho program ugashiraho kalendriye y'amasengesho y'ingene uhagarika ubushobozi bw'ibikugwanya bw'ibiguhiga bw'ibikonona. Mwisi y'imhemu hakora ubushobozi bubiri, mwisi yose hakora ubushobozi bubiri. Ubushobozi bwa mbere n'ubw'Imana, ubushobozi bwa kabiri n'ubw'imwijima. Ibwo bushobozi bwose buragwanyana. Ubushobozi bw'Imana bugwanya ubw'umwijima, ubw'umwijima nabwo bugwanya ubw'Imana. Aha rero tuca tumenya ninde uherereye ko wewe uherereye uzi hano ko hari abantu batazi naho baherereye. Ndabibajije gatatu, hariho abantu batazi naho baherereye. Aho rero biragoye kugira ibintu bihinduke kuko usanga ipariti imwe iri kwa shetani iyindi pariti iri kwa Mana. Aho rero birakugoye. Uraha ipariti imwe iri ku Mana kandi uraha mu rusengero mu Mana uravuga ngo ukaririmba ugatazira uri ku Mana. Wataha uhitira mu bapfumu, uhitira mu vyaha, uhitira mu busambanyi, uhitira mu kaborego, uhitira muri vyabi. Ico gihe rero usa nkaho uri hose wewe, ariko biragoye wewe ingene ibintu biza guhinduka kuko ufise abami bangahe? Babiri. Kugira bihinduke birasaba kuhitamwo umwe akaba ari umwe ugumako. Uwo ni waza gukoresha inkomezi zo kugwanya uwundi mwami. Hariho ubwami bw'Imana n'ubwami bw'umwijima. Uherereye ku bwami buhe kugira ngo ubwo bwami bukuraforose? Ivyo niko bimeze, nuko bimeze. Amen. Jewe kubaherereye ku ruhande rw'Imana abo ndabunga umukono maze iminsi ndiko ndasenga mvuga ngo Mana mfasha twihore abadayimoni, twihore shetani n'abakozi biwe. Mfasha abadayimoni nibitambe ku muvyimba ishengero ry'Imana. Mfasha ababoshwe n'ubugwanizi ubabohore. Fasha Mana abo shetani yamatwaza ituntu uyu munsi karendiriye yabigire gute ihinduke mu izina rya biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo. Hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe. Ibibazo byose twibaza mu buzima Imana ifitiye ibisubizo. Birashoboka kufise ibikuremereye, birashoboka kuzazaniwe, birashoboka kutabona inzira, birashoboka ko wabuze inyishu, birashoboka ko habuze ugutabara, birashoboka ko habuze ukuvuganira, birashoboka ko inzira zaheze. Ariko umviriza, ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Ibibazo cyangwa ingorane ufise mu mutima wawe ntiwaba wibaza ngo hari umuntu n'umwe wibaza ku isi ashobora kubyishura. Ashobora kwishura 50%, 20%, 10% cyangwa ntiyishure na kimwe, ariko hariho ufise inyishu y'ibibazo byawe byose uhereye ku ntango ugashika ku iherezo. Uwo yitwa Arufa na Omega, uwa mbere n'uwanyuma. Uwo ni inyishu y'abakomeye, ni inyishu y'abanyarucari, ni inyishu y'abadashoboye, ni inyishu y'abagwaye, ni inyishu y'abakene, ni inyishu y'abafise umubabaro, ni inyishu. Amen.
cyabo. Nawe ubwawe ukoresheje ubwenge, amashuri warayize, waragaragaje uburyo bwose, urakoresha ubwenge aho ugeza, ariko warabuze inyishu yigeragezwa. Ariko umva ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Wowe ahantu uruguma wibaza ngo bizogenda gute, iherezo ryanje nirihe, ko mbona imbere ntahariho, ko mbona isi isa niyandambiwe, ko mbona mfata byanka, ariko nagomba nkubarira ibyo utabona, hariho ubibona. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Reka tuje mu bikurikira. Nagomba dutangira Imana. Ndumva uyu munsi ari umunsi udasanzwe. Amen. Kandi ndumva ijuru ryatanguye kuguruka. Amen. Uyu munsi message ndakuzaniye ivuga ngo Imana ihindure calendrier. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. kandi birahinduka uyu munsi. Amen. Calendrier irahinduka. Amen. Ndafashijwe we. Amen. Iyo mana ndayizeye we. Iyo mana ndayemera, ndayizeye. Wowe nutayemera jewe ndayemera. Nutayizera ndayizera kuko narayibonye apana rimwe, apana kabiri. Ndakubwiza ukuri, naho shetani yoba yaguciye intege, Imana irahari kandi irakora, kandi irumva, kandi iratabara, kandi irashoboye, kandi igira neza, kandi ibera hose icya rimwe. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Ninde muntu hari hano byacanze? Ninde muntu hari hano yataye ibyizigiro? Ninde muntu ari hano atabona icyo gukora? Ninde ari muntu hari hano yabuze inzira? Hari igihe umuntu azabura inzira, akabura inzira igahera, nawe nakayibona urudandazwa inzira igahera, mu buzima inzira igahera, akabaho ategeye ku munwa nk'amangati, yibaza ngo ubu nugupfa canke nugukira. Ariko ngomba nkubwire ngo yakuremye, yagusizeho, yabyiyubwiriyeko, kandi ntiyaguhevye, nta nubwo yagutaye. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Amen. ndagomba kubona uwabambwe yitanze ku musaraba, ndagomba kwambara inkomezi, mbandanye urwo rugendo, biguma canke vyoroha, ndagomba kubona uwabambwe, ndagomba kubona uwabambwe, yitanze ku musaraba, ndagomba kwambara inkomezi, mbandanye urwo rugendo, biguma canke vyoroha, ndagomba kubona uwabambwe, emera canke bareka, ndagomba kubona uwabambwe, basara canke bareka, ndagomba kubona abazimu bose uwabambwe, basara canke bareka, ndagomba kubona uwabambwe, ndagomba jewe ndagomba, ndagomba kubona uwabambwe, yitanze ku musaraba, ndagomba kwambara inkomezi, mbandanye urwo rugendo, biguma canke vyoroha, ndagomba kubona uwabambwe.
Imana iri hano. Amen. Imana iri hano. Irahari. Imana yaje guhindura karendiriye. Amen. Irahindura. Ndabizi ko karendiriye iza kuja ku rutonde mu Mana. Amen. Ndabyumva neza ndavyumva. Amen. Ikatubandanya n'ibimbere bagutegurira inzu yawe, bubaka hopitali abantu bakiriramwo, bubaka uburuhukiro bw'imitima y'abantu benshi. None rero ndakweretse aba bantu nubibuke, mwaminya n'ijuru n'isi, ibuke bikorwa bakoze, ubahingero, ubugururire, ubashigikire, kuko gutanga kuzana umugisha. Bivuga ngo ntawagukorengwa kogwa n'isoni, ntawagukorengwa maramare. Mana ndabasengeye baremera intahe nk'uku kwezi kw'icumi, baremera intahe kwezi kwa 11 kwa 12 mu myaka kubaho kwabo, abazobakomokako baze babona ingero y'abagukoreye. Isengesho uryumva urikore, ndakwinginze Mana nukuri, nibaza bicuze ku bikorwa bariko barakora, uzobaha ingero kugira aho bazobora bazovuga ngo Mwami ntawagukoreye yamaramaye, ntawagukoreye yakozwe n'isoni. Ukabona vrema n'ivyamwa hamwe wohapwa kubwira abantu ngo birabaye bikaca byiyugara, ukabibona bikagucanga, ukabura icyo ufata n'icyo ureka. Iminsi yose biriyugara. Kubera iki? Hatoba isenema yuko byiyugurura. Iconzi ico Imana si umuntu ngo ibeshe. Iconzi ico iyo twizeye niyo kwizigirwa. Iconzi ico yavuze ngo mpamagara nanjye ndabitaba. Iconzi ico yavuze ngo abantu banje ndabashushanije mu biganza. Yavuze ngo muza barushe n'abaremerewe. Oya, hari ibintu bitegezwa kugira gute? Guhinduka. Ivyo bugaye bikuguruka, ivyo bahambye bikazuka, ivyo bamanitse bikamanuka, ivyo baboshe bikabohoka, ivyo bononye bikaba bizima. Hari ibintu bitegerezwa guhinduka. Topasike noseke rodaga. Hari abantu bivanga muri dosiye yawe imisi yose. Bama bivanga mu madosiye. Dosiye yawe bayivangamwo, umwe ataje uwundi abaje. Kiriya kitabaye haba haje ikindi, hama habaye impamvu. Oya, hari ibintu bitegerezwa guhinduka. Ukwezi kw'icumi hama haba ibibazo, kwa 11 hama haba ingorane mu muryango, kwa 12 ibibazo. Oya, dutegerezwa guhindura karendiriye y'ibibazo, habe karendiriye y'umunezero, habe karendiriye y'amashimwe, habe karendiriye koranirwa. Ahari abadayimoni haza Imana, ingoma y'Imana ihoreho iminsi yose. Mu kw'icumi hariho abantu, hariho amezi umuntu ashikamwo, uwo mwanya agaca atakaza ubwenge, akavuga ngo karabaye kwa kwezi kurashitse. Oya, hari ibintu bitegerezwa kugira gute? Guhinduka. Birazwi mu buzima, umwe wese ari hano, hariyo abantu bazi ngo ku kwezi gushitse ni intambara. Kurya ni kibazo, kwambara ni kibazo, mu muryango amahoro ni kibazo. Hari umuryango Satani yizizira, hariho famiye Satani yizizira. Ugasanga abantu barakenyuka, bahura n'ingwara nyinshi, mbere ibibazo bikabacanga. Oya, nimba Imana ikiri umwizigirwa, hari ibintu bitegerezwa kugira gute? Guhinduka. Kugira bihinduke biva kuki? Ni ukuvyizera, hanyuma ukagira amasengesho. Kugira bihinduke biva kuki? Ni ukugira umwanya wo gusenga bifatanije n'iyerekwa Imana yampaye. Kugira ibintu bihinduke, ica mwiyerekwa Imana iha abakozi b'Imana, igaca muri faveur canke mu kumenyana n'Imana canke mu bushobozi Imana yahaye abakozi bayo, bigahinduka. Biravuga ngo abayuda bamaze kumenya yuko bagiye kwicwa, basenze ijoro n'umurango, Imana irahaguruka ihindura karendiriye y'urupfu, ishiraho umunezero. Haleluya. Hari abantu bifuza ko dusenga uyu munsi ngo ibintu bihinduke. Hari abantu bifuza ko dusenga ibintu ngo bihinduke. Tugiye gusenga, hari ibintu bitegezwa kugira gute? Guhinduka. Ndababwiza ukuri,
iyo liste nabonye yaranteye ubwoba kandi nsanga bagenda bashirako vi imbere bashirako n'amatariki uwo muntu azoba yapfiriyeko n'ukwezi. Iyo liste yarantangaje kumba abantu bagira liste yo konona abantu ariko wowe ntugira liste yo konona ubushobozi bw'umwijima. Erega wategerezwa nawe gushiraho program ugashiraho kalendriye y'amasengesho y'ingene uhagarika ubushobozi bw'ibikugwanya bw'ibiguhiga bw'ibikonona. Mwisi y'imhemu hakora ubushobozi bubiri, mwisi yose hakora ubushobozi bubiri. Ubushobozi bwa mbere n'ubw'Imana, ubushobozi bwa kabiri n'ubw'imwijima. Ibwo bushobozi bwose buragwanyana. Ubushobozi bw'Imana bugwanya ubw'umwijima, ubw'umwijima nabwo bugwanya ubw'Imana. Aha rero tuca tumenya ninde uherereye ko wewe uherereye uzi hano ko hari abantu batazi naho baherereye. Ndabibajije gatatu, hariho abantu batazi naho baherereye. Aho rero biragoye kugira ibintu bihinduke kuko usanga ipariti imwe iri kwa shetani iyindi pariti iri kwa Mana. Aho rero birakugoye. Uraha ipariti imwe iri ku Mana kandi uraha mu rusengero mu Mana uravuga ngo ukaririmba ugatazira uri ku Mana. Wataha uhitira mu bapfumu, uhitira mu vyaha, uhitira mu busambanyi, uhitira mu kaborego, uhitira muri vyabi. Ico gihe rero usa nkaho uri hose wewe, ariko biragoye wewe ingene ibintu biza guhinduka kuko ufise abami bangahe? Babiri. Kugira bihinduke birasaba kuhitamwo umwe akaba ari umwe ugumako. Uwo ni waza gukoresha inkomezi zo kugwanya uwundi mwami. Hariho ubwami bw'Imana n'ubwami bw'umwijima. Uherereye ku bwami buhe kugira ngo ubwo bwami bukuraforose? Ivyo niko bimeze, nuko bimeze. Amen. Jewe kubaherereye ku ruhande rw'Imana abo ndabunga umukono maze iminsi ndiko ndasenga mvuga ngo Mana mfasha twihore abadayimoni, twihore shetani n'abakozi biwe. Mfasha abadayimoni nibitambe ku muvyimba ishengero ry'Imana. Mfasha ababoshwe n'ubugwanizi ubabohore. Fasha Mana abo shetani yamatwaza ituntu uyu munsi kalendriye yabigire gute ihinduke mu izina rya kubona. Hagera igihe uvuga ngo Jesse mbona sinzi yonja niyomva. Hari abantu bavuga ngo sinzi yonja niyomva, ntibabona inzira. Kandi abo ugasanga bari ku rutonde, ugasanga abo bitwa ko bakorera Imana, baririmbira Imana, basenga Imana. Oya n'ukuri kw'Imana ivyo bintu harageza aho bihinduka. Nimba uri ku rutonde rw'Imana ukaba uri ku ruhande rw'Imana kuvuga ngo ntuzi yuja ntuzi yuva, oya naho vyoba ibintu bitaragenda neza ukwiye kugumana ivyizigiro ukavuga ngo uko biri kose watwizigiye wandi ku ruhande yaranesheje, mwijuru yaranesheje, ku musaraba yaranesheje, ikuzimu yaranesheje. Naho shetani aguma yivanga ahindura kalendriye y'Imana, ndazi ko Imana ico yanteguriye mu migambi yayo yanteguriye ibyiza. Bikunda byoroha ngiye kugwana, ngiye gusenga, ngiye guhagarara mu ijambo gushika shitse ku ntumbera Imana yanteguriye ntarabaho. Yabwiye Yeremiya iramubwira ngo utarabaho nari naragutoranije. Haleluya. Ibintu bitegerezwa guhinduka. Turagomba duhindure kalendriye, turagomba guhindure liste, turagomba duhindure urutonde, turagomba duhindure ikirangamisi. Hariho ibirangamisi bibi bagushiriyeho. Imisi yose ugumubona imisi mibi, umwanya mubi, ibihe bibi. Bagushiriyeho ikirangamisi kibi, batongerera ku bihe bibi, batongerera ku mezi mabi. Oya, n'amezi meza arahari yo kunezerwa, yo gushima Imana. Tera haleluya. Hari ibintu bitegerezwa kugira gute guhinduka. Ibintu iyo bihindutse abubaka barubaka, abavyara baravyara,
ubuzi burabandanya kubera hari ibintu biba byahindutse kandi uwo wakurikiye ni umwami ashoboye bingahe byose byose hari ibintu bitegerezwa guhinduka amen 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 haleluya haleluya ni bande babona ibihe bibi mu mezi nk'aya babimenyeye babizi mu muryango wabo babizi bama babizi hege ibintu tubabwira nivyo batanu baze nk'hano batubwira mu bihe byabo mwumve ko Imana ivyo yaduhaye ari ukuri abantu nka batanu bashobora kutubwira mu bubangutse bama babonye ibihe mu kwezi kanaka mu kwezi kanaka mu kwezi kanaka ivyo bintu vyirepeta bimaze igihe ibihe nyaruka mwumve icimana mikrofone dukoresha umwanya ivyo turiko turababwira mwibaza ngo sukuri ni vy'ukuri ariko Imana nkorana nayo Imana yo mu ijuru numva hari ubushobozi budasanzwe bugomba kururuka kugira ngo buhagarike ibindi ibihe mwahora mubona amen nyaruka egera hano Yesu nashimwe amen iryo jambo n'ukuri rankoze ku mutima cyane mu mwaka w'icumi mu kwicumi muri 2023 nabuze musaza wanje yasohotse baca baramugonga hanze acatera apfa mu mwaka wa 2024 mu kwezi kw'icumi umugabo ntiyari muhira kwezi kw'icumi na rimwe nahone umwana acarangwarana umwana agwaye umwana ndamugwaza indwi zibiri indwi ya kabiri yageze umwana acarapfa yapfuye itariki 3 zo kw'icumi na kabiri ahangwana ko yarakwije umwaka mbuze musaza wanje cyambura umwana naho mu muryango uwo mwaka ugeze icyo gihe kigeze turagira ingora ukwezi kw'icumi nimwumva ko hari ibintu bitegerezwa guhinduka aha shaka wihagarariraho wumva ngaho tuguhereko mu guhindura ibintu Yesu nashimwe mboje mu miryango iwacu nta muntu ashobora kuramba je papa niwe yari umuntu dufate mu miryango yaraciye ubwenge cyane muga kubera guca ubwenge kwiyo baciye bamwica kubera amatongo by'amatongo rero je dufate ubundi numfata ko ndi mukuru wanje yarapfuye gusa twe mu miryango twama tugira ibintu by'ibibazo gusa impfu dasanzwe usanga umuntu ntaramba zibajyari jewe zikunda kuba mu gihe ryari je nkaje nkubu je zimba ku misi yose nta mwanya wose mbango waye ngumango wewe ivyo ntiwadukurikiranye ivyo turiko turavuga twavuze mu bihe bijanye n'ivyo tugomba guhindura Yesu nashimwe jewe igihe cyose kuva naruka nakura mu kwezi kw'icumi ukw'icumi nari mu kw'icumi na kabiri namanisanga mu bihe by'amadeni ayo madeni nkarondera ingene yaje nkabibu uba ivyo ayo mezi uyabamwe mu madeni ariko ayandi mezi abutari mu madeni ariko ayo mezi ashika kuva wabaho usanga uri mu madeni kandi ntumenye ingene wayinjiyemo hari ibintu bitegerezwa guhinduka Yesu ashimwe cyane nanje muri misi yose hageze itariki y'amavuko yanje yo mu kw'icumi namace ngwara ibintu mu muhogo amahera yose ndayafise akacahera yose imisi yose mu kw'icumi hageze ico tariki ucugwara nama nkora anniversaire ngwaye nyene imisi yose kuva waba imisi yose mu kw'icumi hari ibintu bitegezwa guhinduka Yesu nashimwe je nanje muri aya mezi aheretse umwaka guhera mu kw'icumi kuduga ibibazo nagiye nkura navyo naratakaje akazi nkagira uruhombo cyane gose n'inkubu rero mpagaze ngaha ndumva ibintu biguma binsuka byo kuntandukanya na madame wanje urumva n'amezi atambera meza imisi yose mu kwezi kwa 11 haba hariho amezi ibihe ibintu bibi kandi mu yandi mezi ubara amahoro ega baramahoro Yesu nashimwe nanje imisi yose mu kwa kane hama hariho intambara ndiko ndagwana ivyo natanguye kuvyanariza mu 2020 je nari umubikira ntangura kugwara ndavyibuka hari tariki 20 navyutse ari mu gitondo numva umusonga ngwara ibivyimba vyo munda nari nkiri muto birantera ikibazo ndagira intambara nyinshi ico gihe hari mu kwa kane
birangira barinze kubimbaga ndateba ndanavayo mvuyeyo ngira intambara nyinshi mu kwa kane hageze hakaba hariho intambara bituma hari ikintu gishasha gihinduka kandi gituma ntandukana hariho intambwe ngezeko nkaca nsubira nkashita nkaja hasi nshitse no ngaha muri repentance niho namenye ukuri ko ibintu byose biriko birambako misi yose mu kwa kane shitse muri repentance naje ngaha mu kwicumi ko muri 2023 mu kwicumi niho nari mu ntambara mu kwicumi na kabiri tariki 27 nari mfuye mu kwicumi mu kwa kane k'uyu mwaka nagize intambara ngira accident ngomba gupfa mwongera arabizi ndabizi cyane numva rero nto oya yo mezi hari ibintu bitega Imana ishimwe. Amen. Je nagize mariage muri 2020. Kurikirana bene data. Nagize mariage muri 2020. Mu kwa kane kwa 2023. Umwana w'imfura abarapfuye kandi madame bari bamugire cesarienne. Cesarienne ya mbere ntivyakunda bisaba ko bonsubiramo irigira kabiri. Kandi irigira kabiri bamukoze yumva kubera anesthesie ntivyakunda kwifata. Amara mezi abiri mu bitaro ndahomba byose ndahomba amafaranga kiraba ikibazo muri 2024 mu kwicumi na rimwe umwana agira kabiri yongera arapfa aho madame bamugire cesarienne n'ubu tuvugana muri uku kwezi turimwo jewe ndagwaye ndi ku miti y'ishano kuva kuwa mbere w'indwi turimwo nahaswe gupfa ubu tuvugana ndi ku miti y'ishano mu kwezi kw'icumi yego muri uku kwezi kw'icumi ndumva mu by'ukuri hari ibintu bikwiye guhinduka madame turi kumwe bikunze mu dusengerere hamwe amen wewe rero birashoboka ko iyi message ije kubera wewe abantu ari ibintu bitegerezwa guhinduka kandi hariho n'abandi bafise ibibazo mu kwezi kw'icumi babura abantu batakaza ivyabo bahomba saba gusa muruzuye mu kwezi kwa 11 no mu kwezi kwa 12 hari ingorane nyinshi naho muri ku kazi hari ibibazo byinshi shaka mwisubirire inyuma mwisubirire hariya ngiye gusenga nagomba ndababwire ko mu kwezi kw'icumi hari ikintu gitegerezwa kugira gute guhinduka kwa 11 kwa 10 no kwa 12 nditeze neza ko ivyo wahora ubona mwaya mezi atari byo uzobona kubera turavyitanze mu izina ryande rya Yesu no ivyo wahora ubona bitegerezwa guhinduka ivyo wahora ubona mu mezi aya bitegezwa guhinduka birasaba ko wambara ugwaga hari abantu mu kw'icumi 11 mu kwa kane 12 baba bagiye mu gasho baba babuze inzu babirukanye baba bahuye n'ingorane zitandukanye ugasanga mu misi mikuru abandi baja mu misi mikuru ya Bonane na Noel abandi bari mu vyago abandi babirukanye abandi bafise ibibazo iyo ni pra shetani aba yasizeho ariko byase bikunze abari hano abari ku mbuga abari hirya no hino batahuriye yerekwa aho wahora witega ivyago ndagomba ko hari ibindi bintu bitegerezwa kubaho mbere aya matariki ushobora kuba ataciza wari witeze muri yo ariko ku kwezi turagomba duhindure karendiriye tubone ibinyuranye n'ibyo twata abarepentance n'abantu bose dufatanije amasengesho hari ibindi bintu dutegerezwa kubona mu izina ryande yo mana yanjye jewe sinibaza ko aba bantu hariho bari ariko ngomba senge ngomba ndangize ubunyene sinza kuvuga amajambo menshi mu kwezi kw'icumi hari ibintu bitegerezwa guhinduka narasomye ijambo ry'Imana mu itanguriro igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere ingene Imana yahinduye Aburahamu ihindura amazina iramubwira ngo hantu utegerezwa kuja kandi ni wahaja nzokugira sokuruza w'amahanga Aburahamu arava ngaho Imana imuhaye amasezerano ariko ayo masezerano ntiyashika kubera iki umwami w'ubuperesi yaciye yabona Aburahamu avaho arakura arindagera mu butama amasezerano atarayabona arasaza n'umugore wiwe barasaza batarabona amasezerano kubera iki shetani yari yahagurutse bisigura iki ntusamare mu kwezi nk'uku cyangwa mu bihe nk'ibi abadayimoni barashobora kuzibira ibyawe kandi byariho kandi bategerezwa kubibamwo
ntibabibone. Nico gituma Imana idukoze ku maso. Haguruka ugwanire umugabane wawe, haguruka ugwanire isezerano ryawe, haguruka ugwane. N'Aburahamu yaratinze arabimenya, avuga ngo ntibishoboka, hari ibintu bitegerezwa guhinduka. Imana yaranyemereye ko nzoba sekuruza amahanga, sinzopfa ntabibonye. Abigumako arabigwanira, igihe kirashika karendiriye ya Satani iratsindwa. Aburahamu yisenjira mu isezerano, abyara umwana w'umuhungu yitwa nde? Tugomba dusenge. Hari ibintu bitegerezwa kugira gute guhinduka. Imana ishimwe. Nuko rero jewe numva ngomba dusenge kubera dufise n'ibindi bikorwa bikurikira, ntabwo tuza gufata umwanya munini, ariko hari ibintu bitegerezwa guhinduka kugira bihinduke bikuvako. Niko nabwiye na wa muhungu, kugira Imana ihindura ibihe bikuvako. Ubwa mbere nukubimenya ko isi y'umwijima atabushobozi gufiseko, hamugahukuruka ukagwana uhagaze mu ijambo ry'Imana. Nukubimenya ukagwana mu masengesho, mu buryo bw'impemu, mbere no mu gukora ugakora. Hari ibintu bitegerezwa guhinduka. Ndabona Lazaro amaze gupfa, yaragumyeyo, ariko Yesu ari jambo ngomba ko dusengera ko mwaka kanya yari yamubwiye ko ategerezwa kumutabara. Ijambo ngomba kuvuga niri icyatumye Lazaro azuka, naho yari yaboze, naho yari yapfuye. Wibaza ko ari iki? Icyambere, Lazaro yari inshuti ya Yesu. Ayo makuru ni mwayasoma? Lazaro yari inshuti, nico cyonyene, amen, nico cyonyene. Umuntu mukundana hari icyo atoguha, inshuti yawe uramara ukwezi utamwandikiye. Yari inshuti ya Yesu, nico cyatabaye Lazaro. Uyu mwanya mu guhindura ibintu turagomba twisunga ubucuti dufataniye na Data, kuko ubushobozi bw'umwijima burahari burakomeye, ariko kugira tubuhindure twisunga ubushobozi n'ubucuti dufitaniye nande? Na Yesu. Ako kantu mwakumvise? Kugira twinjire mu isi y'umwijima, duhagarike ivyo basinye abadayimoni baboshe bafunditse, kugira ngo twugurure imiryango yose, nuko twisunga ubucuti dufitaniye nande? Na Yesu. Ubwo bwonyene buradufasha kwinjira mu isezerano, naho byoba byarapfuye byaranutse, ukaba ufitaniye ubucuti n'umwami Yesu. Yesu niwe rufunguzo, passepartout. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nikuzima arashikayo, nimba abarozi barabijanye bakabihamba nikuzimu, na Yesu yararoyeyo agiye kugurura imivyimba y'abera. Natwe ubucuti dufitaniye nabwo hamwe n'amasengesho buramanuka bwugurura ibintu byose abadayimoni bari baraboshe mu izina ryande. Nta kindi, nibwo bucuti, nibwo rufunguzo. Ufitaniye ubucuti na Yesu cyangwa ufitaniye ubucuti n'umufiance wawe gusa? Jewe ubucuti mfitaniye na Yesu, ubucuti mfitaniye na Yesu nibwo bugiye guhindura karendiriye y'abadayimoni. Ubucuti mfitaniye na Yesu n'iminsi maze senga ntajya, kubera ubucuti dufitaniye nawe nibwo bugiye kurema ibitangaza, bugacagagura imigozi y'abari baboshwe, hanyuma amasezerano yari yarabuze abana b'Imana bakayinjiramwo. Imana senga, iyo nkorera, iyo mpamagaye mu bucuti bwayo, ingirire neza, mbona ivyamwa by'abayubaha, mbona ivyamwa by'abakozi b'Imana, mbona ishengero riroraniwe, mbona ishengero riteye intambwe, mbona ishengero riko riva mu bwiza ruja mu bihu. N'abantu b'Imana, ishengero ry'Imana, Imana irabakunda cyane.
yavuye mu ijuru, Yesu arabambwa ku bwa mwebwe. Nico gituma ategerezwa guhaguruka kugira ngo abarenganure. Bibiliya yambariye ngo kuko yageragejwe, kuko yababajwe, kuko yahuye n'ibibazo byinshi, ashobora gutabara abariko barageragezwa, abafitaniye ubucuti nabo. Humura, Yesu ntazoguta, ntazonaguheba. Ubucuti mufitaniye buzoza naho uzoba uri mu bihe bisa nk'ibyapfuye byanutse, ubucuti buzogukurayo. Naho uzoba uri muri koma, ubucuti mufitaniye buzogukurayo. Naho abantu bazoba baguhevye, ubucuti mufitaniye, Yesu azoza ati kaze mwana wanje. N'abanyizeye batetegwa, abari mu ruhande rwanje ntibazomaramara. Naho isi zoba yagusiza ahantu mu mbopane, Imana izokurasira umuco, yibuka ibikorwa wakoze, izi kugobotora aho hantu. Haleluya. Fitani ubucuti nawe, ngomba senge, ndagomba Imana ihindure kalendariye. Ushobora kugenda utazi ko shetani yagusize kuri kalendariye y'abapfa, akaguteza ingwara zidakira, akaguteza kuguma wizingurukako, akaguteza amarira n'umubabaro, akaguteza ibyaha by'imisi yose, akaguteza kutabona icyo gukora, akaguteza kwama wataye umutwe, ukamuri mu bibazo bikomeye, ntumenye ko ari shetani. Ariko kandi shetani arashobora kubikora kugira ngo akurushe, akunanize. Ariko kandi ashobora kuba yarakwanditse kuzimu, akavuga ngo aba bantu aba bategerezwa gupfa mu uyu mwaka, mu ku kwezi uku nuku. Ariko kandi data nawe arafise liste yadusizeho, avuga ngo ntimuzopfa, ntimuzokenyuka, muri abana banje. Tugomba twubike kalendariye y'ikuzimu, tuburure kalendariye y'ijuru. Haleluya. Yagusize kuri kalendariye kutabyara, ariko ijuru ryarateguye abahungu n'abakobwa. Reka kalendariye yururuke y'ijuru. Yagusize kuri kalendariye kudatera imbere, avuga ngo uzopfa usegerereza, uzopfa wikoreye amaboko, uzopfa uzunguruka amakaritsiye uyamara, uzopfa ufata ibintu byanka, uzopfana umubabaro. Ariko ijuru ryarateguye ngo uyu ni umwana wanje, igihe gikwiye nzomutabara. Mbega habuze iki? Kubera kuri mu by'ibyo bihe hari habuze icyo hindura kalendariye. Yo, hari umuntu afise agapapuro hano? Hari umuntu afise agapapuro? Ubiza agapapuro, gafata agapapuro, gafata n'ingoga mu bangutse. Numvise ndavyiyumvisemo. Fata agapapuro, fata agapapuro mu bangutse. Wa muri kumwe atagafise umutaburira umuheko. Numva mwe mu w'Imana agarutse, acte prophétique. Fata impapuro, utwo dupapuro, fata tubiri, fata tubiri, kamwe gacemwo tubiri udufate n'utwawe. Ariko umuntu adafise agapapuro arahombye, n'udafise akarama arahombye. Ntacyo mvona. Fata udupapuro tubiri, ko numva mwe mu w'Imana avugana nanje. Fata udupapuro, fata udupapuro, fata udupapuro tubiri, fata udupapuro, fata udupapuro. Wadufashe tubiri, Mana ishimwe. Fata umwanya, wafashe udupapuro, fata umwanya wo kwiyumvira ibihe byose wagiye ucamo. Fata umwanya wo kwiyumvira ibihe byose by'ingorane urimo. Fata agapapuro kamwe, hari icyo tugomba kugakorera. Ako gapapuro kamwe, ako kamwe turagomba, harimo liste bakwandisize ko, bagusize ko. Igihe cyose uduze barubika agapapuro, igihe cyose udugije dosi imbere barayubika, igihe cyose ukoza ako kantu barakamanura, igihe cyose bakwanditse kuyo ako gapapuro ni kuriko. Abarozi kumbure baragusize kuri liste y'abapfa, kumbure kuzimu barakurisize kuri liste yo kudatera imbere, yo kudatete, yo hariho kalendariye iri kwa ako gapapuro n'amazina n'amatariki. Oh,
ubu tugomba tuve hano mw'iki gisagara, tuve hano mwebwe mwese muri hano mw'isi y'impwemu, tugomba tuje ahantu hose dosiye zacu bazishize tuzakire tuzitabure mu izina rya ariko navuze ngo hari ibintu bitegerezwa kugira gute guhinduka, hari ibintu bitegerezwa guhagarara, hari ibintu bitegerezwa gupfa, hari ibintu bitegerezwa guhindura. Kumbure zavugiwe ko amazina, zatongerewe ko, zanditswe ko amazina yawe, turagomba kuzitabura mu izina ryande ryawe. Ariko nta bantu bari hano, hariyo nta bantu bari hano, ariko nta bantu bari hano, ariko nta bantu bari hano. Abari kuri Facebook fata impapuro, abari kuri YouTube fata impapuro. Turagomba gutabura dose topasi lolesi mwisi y'imhemi ibintu nuko bikogwa, ijuru nuko rikora ibintu. Haleluya, haleluya. Lobasike lote turagomba, hari ibintu batongereye ko wamunanirwa ibintu bipfira ahantu, dosiye zose bakoze turagomba duhindure karendiriye badusize imbere, liste badusize imbere. Turagomba ndaharura inshuro 7 igiharuro c'Imana, mwiyo giharuro c'indwi, iyo dosiye, iyo liste, iyo karendiriye mbi basize imbere yawe, urwo rutonde rubi wowe urabizi, nawe urabibona, urabizi, ucutabura. Kandi ukuza gutabura hariya babisize bizoba bitabutse mu izina rya Yesu. Ariko aba bantu bariko baranyumvaga yemwe, aba bantu niho bari cyangwa siho bari? Yo, haleluya. Aba bantu barahari cyangwa ntabahari? Naje hari ibintu ngomba gutabura. Haleluya. Amen. Hari ibintu ngomba gutabura kandi uyu munsi biratabuka. Hari ibintu ngomba gutabura kandi twisunze ko ari indwi y'ukubona intahe, ukwezi ko kubona intahe, ukwezi ko guhagarika ibintu. Hari ibintu byo mu kw'icumi n'ukwa 11 n'ukwa 12, hari ibintu by'imyaka myinshi iheze bidutegerezwa gutabura mu izina rya Yesu. Mwana w'Imana vyagiye ahe. Yo, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryayo rirarema, ijambo ryayo rirarema, Imana ivuze ngo bahora, ijambo ryayo rirarema, Imana ivuze ngo tabura biratabuka, ijambo ryayo rirarema. Amen. Amen. Nukuri kw'Imana ibi bintu nivyari no muri programa, nivyari no mu vyiyumviro, numvise biza ivy'Imana ivuze tubikorereko. Hari ibintu dutegerezwa gutabura mu izina rya bifatiye kuri liste numvise bari baragiriye muyomba. Iyi dosiye tugomba, iyi liste tugomba kuyitabura nawe, tuyitabure. Iyo bavuze kutazovyara, kutazotera imbere, kutazoronka akazi, kampuni yawe kutazopfisha isaha, abantu barashobora no kuguhenda bakagutwengera bakakubwira ngo biriko biragenda neza, ariko mu mitima yabo no muri pra yabo hari ibintu banyegeje. Hari turagomba gutabura ivyo bakoze vyose. Rimwe, kabiri, gatatu, ndiko ndavuga ivyo tangura, reka gusamara. Wowe tangura ushire ku mutima ivyo ugomba gutabura mu isi y'imhemu. Mbega mwe mwabaye gute? Ja mu isi y'imhemu tangure wiyumvire ivyo ugomba gutabura. Erega nagomba ndababwire, sura urupapuro dutabura, ariko mu isi y'imhemu dutabuye vya bindi vyari vyarakwitangiye imbere, vyari vyarabrotse, ariko bari babisize ku rupapuro. Kane, turagomba kubitabura. Gatanu, hari ibintu bitegerezwa guhinduka. Gatandatu, duhagaze mu bushobozi n'ububasha Imana yaduhaye, duhagaze mu bubasha Imana itanga biciye mu mavuta y'igicana
gicaniro cya repentance biciye mu mavuta y'ubuhanuzi Imana itanze uyu munsi, biciye mu mavuta uyu munsi Imana yorurukije, biciye mu ijambo gatanu rite parasike, biciye mu kwizera, kuko kwizera niko konyene guhindura ibintu bihagaze mu ijambo ry'Imana. Hari abantu bari baraboshwe, hari abantu basiriweho liste, hari abantu bamanikiwe ibihe, hari abantu badondaguriye gatandatu biciye mu ijambo ryayo rirema, hamwe n'igicaniro c'intumwa. N'imisi maze imisi ndiko ndasenga, kumbure hariho ibintu byananiranye indwi, hari ibintu bitegerezwa gutabuka. Tabura mu izina rya Yesu, tabura ya madosiye, tabura babandi babivuga batabura bakogwa n'isoni, tabura aho bari barakwanditse, tabura ibyo bari barakoze, bamaramare batetegwe, bari bazi ko bakusiza ahantu, tabura dosiye zabo, hindura, tabura, vungagura, tabura mu bushobozi bw'amaraso. Ntabwo ari we utabuye, n'ubushobozi bw'ijuru butabura ibintu. Abazimu bapfe mu izina rya Yesu. Abarozi bari barakwanditse, barakumanitse ahantu, tabura bya bindi bacurika mu madosiye hariya ku kazi. Tabura, turatabura mu izina rya Yesu. Mu bushobozi Imana yaduhaye, duhagaze mu kwizera, turatabagura amadosiye mabi abadayimoni badushiriyeho, turatabagura amadosiye mabi abadayimoni bakoze. Tabura mu izina rya Yesu. Tabura, abazimu barapfuye. Tabura, vungagura mu isi y'imhemu. Tabura, biratabagurika mu izina rya Yesu Kristo. Ituparasa, tabura mu izina rya Yesu. Turashizeho ibyo bahora bakora, turabivungaguye, turabitabuye. Ijambo rirema, ijambo ry'ubushobozi barakuzibiye. Dosiye yawe yo kuja hanze barayugaye, dosiye ya mariage, dosiye y'akazi barayicuritse, bagutongereye ku ibintu. Tabura ibyo bakoze, ibitari byo bitabure. Rimwe, kabiri, gatatu, biratabutse mu izina. Fata abazimu barapfuye. Fata urwo rupapuro rwawe rero, iyo ni dosiye yawe bari barayubitse, yuburure mu izina rya Yesu. Raba ahantu bayubitse, yuburure aho bari barayubitse, yuburure mu izina rya Yesu. Yuburure mu isi y'imhemu. Hari ibintu twuburuye, hariho dosiye yawe ihindura ibihe, karendiriye yawe yitoparasaka ritekerobosike ritutu. Reka ndakubarire, nimba ufise ikaramu andika amazina yawe kw'iyi dosiye yawe, uca uvuga ngo uhereye isaha dosiye irahindutse, dosiye irabandanije, ikirangamisi kirahindutse. Andika ku izina ryawe, uca usinya hepfo. N'Imana ibisinye, irabisize mu bikorwa, irahinduye amazina, irahinduye ibihe, irahinduye mu isi y'imhemu. Hari ibintu bitegerezwa guhinduka. Iceta abayuda bari babandikiye cyaratabuwe, hanyuma haca handikwa ikindi cete kivuga ngo umuyuda hazoba ari hose yemerewe gushika aho yifuza gushika. Umwana w'Imana hazoba ari hose aremerewe. Ngiki cete kiguha ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Dosiye turayihinduye, kirangamizi turagihinduye. Isinye yawe yishireko Imana yo mu ijuru. Hari ibintu ugiye kuronka mw'iyindwi, hari dosiye ugiye kuronka mu ukwezi kw'icumi. Wari witeze ibyago, ariko hari ibintu bitegezwa guhinduka. Nanje ndabyanditse, ndabisinyiye, ijuru rirabisinyiye. Aya mezi atatu hari
hari dosiye ihindutse, hari dosiye we, hari dosiye wari warabuze, hari dosiye yari yarononekaye y'umugisha. Shiraho karendiri ivuga Imana ihagurutse abo kukuvugira, Imana ihagurutse abo kukuvuganira, Imana ihagurutse abo kukuburanira. Birahindutse, birahindutse, turahinduye, turakuyeho impfu za misi yose mu kwezi kwa 10 turabisinyiye. Uhereye usaha ntibizogaruka umubabaro mu kwezi kwa 10, ibimazi batanga mu kwezi kwa 11 ntibizosubira. Turabisinyiye, turahinduye paje karendiriye bari baratugiriye, tuyikuyeho, tuyikuyeho, tuyikuyeho. Turahinduye karendiriye bahora badushiriraho, turahinduye karendiriye badusizeho yo kudatera imbere, yo kutaroranirwa mu isi y'impemu. Birahindutse, birahindutse. Imisi yose ukwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12 turabihinduye. Imana yo mu ijuru, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana repantase, Imana twubaha, Imana dusenga tutabona. Hindura, hindura imitwaro y'aba bantu, kuraho ibibazo, kuraho amagaragazwa, kuraho amarira, kuraho agahinda. Hari icyo wokora papa, hari icyo wokora kubw'ishengero ryawe. Turakwizeye, turakwemera, turagukorera. Tabara barushe, tabara bananiwe, tabara bafise agahinda, tabara inshuti zawe. Iyo twabonye ukora, twabonye utabara, twabonye uri inyishu. Repatase yitabare, ishengero ritabare. Dutabare Yesu. Dutabare papa. Wera ukuri, wera wa Isirayeli, we niwe wasizeho ishengero, niwe wahamagaye ishengero, niwe wahamagaye ishengero. Ngaba baraje imbere yawe, baje kugusenga, baje kukubaha, barakwemera. Birico wabakorera, batabare, barengere. Ni wowe wo kubatabara Mana. Hindura karendiriye yabo yari imbere yabo, karendiriye mbi ihinduke. Ikirangamisi kibi gikugweho, icamarira, ucumubabaro, icagahinda, ico kwankwa, ico kunanirwa, ico kudashika ku ntumbero bikureho, bihagarike. Urakoze mpemu yera, nawe nubisinyire. Imana Data, Umwami Yesu hamwe na mpemu yera bisinyire. Uri Imana, wavuze kuri ntumwa, ko turi ntumwa mu gishingo cawe. Wavuze ko ico tuzosaba uzogikora. Ni wavuze ngo duhamagare, mamagara nanje ndabitaba. Turagutabaje guhindure karendiriye yari maze igihe kirekire dufata ibintu vyanka. Ishengero ryawe turaje imbere yawe papa, abakozi bawe, ubwoko bwawe, gira ibyo wohindura. Ivyari vyaratunaniye niwe nawe bihagurukire. Urakoze Yesu, 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 Yesu. Turizeye ubushobozi bwawe Yesu, kuboko kwawe si kugufi ngo kunanirwe no gukora. Urakoze, turagushimiye, turagukengurukiye, tugukomeye amashi. Kuhinduye karendiriye, kuhinduye imigambi Mana.